Hey,
Santora Pamperi. Santorina Pamperi. Ngangara. 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 Nagomba nsabe yenurugo yamaze kubakira mugani ntacaravuga rero twagomba tumusabe mu majambo yiwe atwakirire abashitsi hanyuma batuze kandi haza ngira ngo baheze baganire bavugane urugendo ruhimbaye nk'uno munsi icyo rwavuyeko. Nyakubahwa bashitsi koraniye ngaha, bashitsi bahire, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye ire Kristo. Anje initeka umunezero mwinshi n'ibyishimo byo kubona nakiye abantu nk'aba, abantu ntarimenyeye kubona kuko nico kirundi iyo duhuriye ku kabare twahora dukunda guhura n'abantu benshi bashajije nk'uko, cyo bituma byantangaje kubona nashitse nje mu karuhuko no munsi igahurirana n'abantu nk'aba antari menyeye kubona mwa runo rugo, kandi na cyane cyane ku munsi w'Imana iyo tuvuye gusenga turaruhuka ma tukaganira by'urugo. Rero kubera ndababonye urabashitsi ntamenyereye ntarinzi, ndabona muvuye kure, ndavye abantu maze kubona bace n'ivyuma bigenda n'imoteri, iribaza ko abo bantu batarabaha hafi. Rero agomba ndabashikisha maze babahe two mufata mwihungura kuya, ndabona mwarushe, nimwamara gutuza mukumva gutuguvu tugarutse muraheza mutumara amakenga mutubwire ikibagenza. Nkunda kubona abantu nk'aba iyo basabisha abakobwa, eje nta n'umukobwa afise sabisha, n'abahungu ntibarakura ntawe uza kusaba umuhungu. Rero nimushike maza kutubwira ikibagenza, banza mutunze muruhuke mu rugo iwanje. Keshi nuko nyene n'umwatsi w'indaro turamuha indaro, gikuru tumwandikisha kwa nyumba kumwe, nibaze ko mudateye amakenga nimwarara turabandikisha tugira amahoro. Twebwe tuje tuva mu rugo rwa Manake, rwa Manake rero karo mu gihugu cyose mugabo karufise umugabo mukuru ngahe Bujumbura. Hanyuma rero cyatuzanye naco nitwaje kuko gusaba umukobwa cyangwa nta muhungu twazanye, nta n'umuntu tuje gusaba mugabo kumbura igihe twaturi barutegera misi gwategera kumengo atategera akaza bagategera akaza gukora indindi bunze n'igihe kumbure tuba tuje gutata mugo muri misi tuzogaruka. Ivyo bidahari no munsi byamaze kuboneka neza, ariko rero twagira imbere ya byose tubanze dukengurukira Imana. Dukengurukira Imana iyo yashatse yuko urugo rwa Private na Jeanne rutuma tushobora kuza ngaha haravugiye impundu. Iyo mpundu rero ishirasamirana irashikana mu bwoko bwa Manake. Tubanze dukomera Imana amashi yo yatumye umuntu vuga. Hanyuma bwa kabiri naho dushimire cyane twumvira dukeza Private na Jeanne
bo baranguye ishaka ry'Imana, Imana igahezagira, hanyuma ubwo bwabo bukarugira ikibondo. Turabakeje rero, twaje tuzanye impundu ko yarashitse iwacu, yarasamiranye yashika iwacu, ntabwo twigarukanye iwanyu iyo yasamiranye ivu. Ico rero igikandu gikora igikanda mu nda twari twitwaje, hanyuma tuje no kubifuriza kwana yamuterewe mumuteramuje imbere nk'umuzinga, hanyuma Imana nayo igume ihunda imigisha ubwo bwanyu kugira ngo nejo tuze tugarukanye n'impundu, ubwo bwanyu rwame rubwiramo impundu, rwame rubimo imigisha, rwame rugenderwa. Hanyuma rero tukaba turangije natwe twishima kubona turushitsemwo, tukaza kuvuga izo mpundu ngana chance abe rero mu bafasoni bari ngaha, iyo mpundu twazanye hagira umufasoni ayitera. Ariko nashaka mbanze ndabahurire, hariho ibintu bikorera ati turi mico kama, abafasoni basike batera impundu, tukaza bumva abagabo ngo ntibibaho mu mico kama y'u Burundi. Nta mugabo yitabiza impundu ayisasira ihejeje kuvuga. Akeza abategarugori nibo batera impundu, abagabo bakayisasira. Sabe twumva rero ikijwi kivuze ngo ibi mu mico kama y'u Burundi bitigeze biba. Turashaka rero dusabe abafashe twagendanye, wabona ko afise akajwi karongorose, ashikari iyo mpundu twaje tuzanye. Nuko rero urubanza rwatuzanye rero murabumvise za izo mpundu nizo zatubye dushika mu bwoko bwa private na Jane, isagara rero zishinga imizi zambe zivugirwa ngaha imyaka n'imyaka tugire Kristo. Murakaza bashitse neza, murakaza ngaha, murakaza muri sanze, muri beza, muri beza, muri kuzi, murakaza muri sanze. Iyo
neza kwijambo nyakubwira nakuzavye sikuzahuye mutamunyete kuteye nyakubwira ikwiza kwijambo roringa uri mwiza kwijambo uriba jagakanywa kanaryoshe uriba jagakanywa kanaryoha uriba kuzuye migiya kukaza abashyitsi beza kumusomeko rusose uriba musome rusose uriba umwasi ruturone ene mama kaza muri sanze uririnda kuririmba uriba nderige tuganire uriba kuruna mugoroba uriba nyamuca mu rutaraza uriba rumwe kwanga ibiyago uriba rumwe kwanga ibiyago kaza abashyitsi beza kaza muri sanze kaza kutipando kaza muri sanze uriba twe turaganira uriba dutera ryarenga uriba kuruna mugoroba Anje n'umufasha wanyu mwiza wanje tubasabe gatoyi mwiza anje wanje muhaguruka uyu mwanya mwiza wanje namwega basangwa mwiza wanje wanje namwega bashitsi mwiza wanje tubasabe gatoyi mwiza anje wanje muhaguruka uyu mwanya mwiza wanje fata amacupa yanyu mwiza wanje mugire arasante arasanje zabibugiyi mwiza wanje nimusome rusose mwiza wanje wanje nakiva ingisi mwiza wanje ariko nagumye mvuga nicaye kare unagira mpaguruke kuko untumye arankurira sinomusabira ijambo nicaye ibirebye byagoranye gatonya tugira twihangana imbere yuko duca ku byo bari batwemere tugira dukurikire ko tukagira tusabe mudukundire ngo umukuru w'abatwa n'ubatwara turafise natwe uwaturungitse mugabo ibirebye byagoranye gatonya tugende tubanye kumviza ijambo ryiwe tugire Kristo. Tugire manake tugire amahoro sangwa ubumwe n'urukundo mu miryango yacu. Nitwa Niyukuri Libe nkaba ndi umuyobozi mukuru wa manake ikigo gihurikiyemo amashirahamwe yose y'abakora ubuhinga mvabwenge n'iby'akaranga n'ibya tourisme mu gihugu. Hanyuma rero tukaba uyu munsi tunezerewe cyane kubera Imana yadushoboje gutunganya urubanza rw'iteka bwo kuza gukeza umuvyeyi wacu nyakubahwa cyane Directeur Général de la Jeunesse des Sports et de la Culture kwiteka Imana yarayimuteye ikamuronsa ikibondo kira muvyeyi Simbimanga kirabansi ico kibondo kimwe n'ibindi bibondo Imana yabahaye n'umufasha wawe n'umucance wawe. Imana izibahe kuramba, izibaha ubwenge bwinshi mu gihugu bwo kugira ngo bazogire ikimazi ku gihugu nk'abavyeyi babo canke baze barenze aho mwebwe muri. None rero sinashaka kubicisha amajambo kwari kugira ngo ngaragaze umunezero naho ntari hafi ndi Mozambique mu bikorwa by'ishure narimazemo igihe, ariko mwumve ko twifatikanije namwe
nagomba kandi nkengurukire cyane bimwe bivuye ku mutima abo ndongoye bangamburukira kandi basanzwe babikora neza, ndabibuka mu manza nyinshi twagiye dutunganya. Rero by'ukuri muhambere naho ntashoboye kuhashika, ariko mu buryo bw'umutima turi kumwe, mu buryo bw'umwuka turi kumwe by'ukuri, kandi mwumve ko tubanezererewe cyane. Mbere ngire ko ndanabizeza yuko igihe cyose hazoba hari urubanza nk'uru muzi ahandi muri twebwe havutse ikibondo, muzohore mudutera akamo kugira ngo tubakorere nk'ivyo dukoreye umwuba wacu. Uyu munsi rero ikaba yari lancement officiel y'uyu mugambi. Mboneraho akaryo ko kumenyesha abo mwagendanye bose yuko uyu munsi twateye iteka uwo mwubahwa wacu, mbese akaba ari lancement officiel y'uyu mugambi mwiza abantu benshi bashimye. Byumvikana rero yuko bitanguriye ahanyaho mu kibanza c'iteka cabigenewe, kuko byari kuzotubabaza tubitanguriye ahandi hatari mu bajejwe ivy'akaranga nyene mu gihugu. Rero mwubahwa Directeur General n'umucance wawe, nukuri mu muturamukirize kandi mubabwire yuko tubanezererewe cyane, turanezerewe gose. Ndashimiye kandi abo twatumye. Imana ibahezagire mwese, murakoze. Bye.
Mbwira Irimine Bega mungere wingamamba twigire mu bikinga icyo binga cojana mungere winga waburanze ngaburagira biragatojana mwitaba ryambirira yemiyo zifuko mutaka zikibaruka umutaka uburyama nk'ubukombe we bikazuka byerekeza imyogo mu nda bishaka rimwe nk'umwagazi w'intama erega ibundu yinyiga n'ingoma mungere winga we Chirikombo ingade ingarigoga byagenda ingagenda igororotse zose mu kurongora utindi nyategura mu nyoni kavyara kigarama hageze mu magirange umugora rumugenda umwana n'umunaba mu gihe canda bigirana Nuna itazira kazi nakubuhizi ruvogera gishanga ndango imirago kangaro y'ikibondo hegeme hari mu kwezi kwa kigarama Uwo mwana babona bamwe bagira ngo yakanzwe abandi ngo n'umwoko ko matama yatinze siga yasumba amabinga eka sinzoyibaga nzoyibangurira Birakazoyijana mwitaba ryambirira yemiyo zifuka umutaka zikibaruka umutaka biryama nk'ubukombe we bikavyuka vyerekeza imyugu mu nda bishaza rimwe nk'umwagazi w'intama erega imbundu y'inkinga n'ingoma mungere waburanze nkaburagira zokujana ku musenyi usa n'umunyi y'ababuzi waburagira n'abatawuzi bakabuyura mirira kirira Birakazoyijana ibakigandi bakigarika Iyo umwungere w'inka yonesha ndane Iyinga itimiga umuvumba ntivumvisha umuvumero mirira kirira Ewa mugabo uhagaze ku vyuhiro erega uranguriza ivyuma ku vyuhiro abandi buhiye nanjye zanyoye umuromange intangaro nsekireza inyamurunga ingoma igira yogurura nkabambura Yoga bitajogajoga we bitagurira migambo ngazirikiragira abagabo Yoga bazi bingabire barabonanira mw'ufuri Abazi bingabire barabonanira mw'ishyamba Ariko twese abakunzi bacu turabonanira ku nama barerekeze mu bituntu tutuhunda ishamba Twigiye twigendagendere mu migirizi mirigindi mbabikazimuruka abagabo Mariwa yabweyo yoga mama rugamba gamba rekagabo Zorihera abakondo bangu Inama raro ntaraye naraye nyuma yagihinga Mugamugabo kenya murambi yakunzi Angabinga bihinga bihinga mugabeze Nagahinga mukara kageze Jewe mpagurutse nk'ugomba kuba keza muribaruka mukutse twese dutume umwana no w'igihugu umwana no w'Uburundi twese turamutumye hanyuma ikindi nagomba kwari mu mwaka ganuke kiwe n'ubata kabona mama we yaronse amashurwe yiwe papa we yaronse ivyiwe dushaka guha abana nabo umunsi wabo kubashikiriza akaganuke kabo ndamuduhera umuvabura n'iyikangura mu mushikiriza abamanake babaze batugana n'akaganuke Naramone izuba ntitwabibagiye ndebe wewe urafise gwa nabo muri kumwe abo muvukana ndahamagara batubashikira banyaruke ayisha
tuza kubakeza mwese ababyeyi namwe turabakeje felicitation akabude kabonetse mu muryango mwese turabakeje ibi ni by'abana bakuru ntaco mwana tugire Kristo nambazigwe umuryango Rwanda ntezagirwa n'ejo tuzoga gutera impundu bimwe bigenda neza murakoze amasha amasha mashi amashi nababarire amasha amasha mashi amashi nababarire imana ke twaronsikeka twaronsikindi kibondo ejo bundi muzokibona imana ke gikora imyuga iyo myuga izobira imvabwenge kugira ngo dutere imbere amashi 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 nababarire amashi 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 nababarire ndabashimiye kuba nakeje mama ubishimye kandi na bebe imana ibahezagire amen kandi bongere imigisha none turabyaye turabonye umubyeyi managira ukeje managira nagira ukeje managira ukeje managira ukeje umubyeyi witeka managira ukeje umubyeyi twabwiye yuko tuje tuva mu rugo rwa Manake hariho abantu benshi imyaka myinshi bamaze bavuga ijambo riratubabaza bavuga ngo tugenegene baba ndi butugenegene turatinda rero turamva ko iryo jambo hageze kuri hinduka kuko ni turu tugenegene ubu rero twebwe turabanyamyuga mvabwenge unabona mnazosova kutungwa muranja tugenegene muze mugeti suzuri kuwi n'abanyamyuga mvabwenge twebwe rero nk'abanyamyuga mvabwenge tukuzaniye kagano ubwo bacu mvabwenge umwami umuheto narwo bamaze kumuhishurwa agatima kameze neza sirugo nawe tumuhaye umwami n'umuheto hanyuma rero muri amutuba amakuru mwagende n'abanyamyuga mvabwenge akira utabura abe ingene bimeze ama rero tweze tubandanye turyoherwa n'urubanza rwatuzanye tubandanye dukenguruka urwagwa dukenguruka n'icicaro dukenguruka n'abatumye dushika ngaha tugire Kristo nagomba ngure gushima ubwa mbere na mbere nkenguruka ijambo tweje gushikiriza nongera nkenguruka kagakanyo makisi tsina batubwira ko ari igikando c'umuvyeyi
mu byo rero nkengurutse banze gukengurukira Imana bashikanye ngaha mwebwe naje mwikoreye imuhure na mperanyi iherana ijambo no mu bindi kuko kumbe yo mumena hano naho mwari gutinya gushika mugabo ijambo niryo nyamukuru akanyo naho turiko turabafata ese tugaha umutima ntitugahinda kuko yaba ari byo twari guhinda twese mwasanga twamaze gushika no ku bubare twari kuronka byo tuba turafata mugabo ako bw'uno munsi w'Imana dukoranijwe n'ijambo nyamukuru baje kudukengurukira yaho twibarutse kandi natwebwe dusanzwe turi no mu byishimo byo kubona Imana yararokoye umuvyeyi bazi iyo umuvyeyi ari kumanga kenshi na kenshi ubonye umurokoye cyangwa akarokoka uwo munsi muri ikeza akaba umunsi mukuru. Rero tubashimiye kubera mwabibonye nka nkama umunsi mukuru mukanawutugirira kumbe ushobora kuba twawutegura umwana akutse cyangwa nawe amaze gusoma ifana muga nkamwe mwabibonye hakiri kare yego reka tubaketse aho umuvyeyi yavuye turazi ko ari kure tube turagenda tumuketse nawe yanezerwe amenye yuko uwo munsi tarazi ko yawushitseko ibi n'ibikorwa ni ibintu Imana n'ubuntu Imana yagize. Rero twakengurutse ijambo twakengurutse irikoraniro mwagize ko ndabona ko ari umuryango umwe aha ndabona n'abasangwa abazimyamuriro aho mariye kubona ibiseke irungeye bitumbeye irembo ryacu bazimyamuriro naboni batubaye hafi naboni bafashe ukenguruka nibaza yuko amashatova ngaha mu nzu twenyene ko naboni abazimyamuriro baratubaye hafi mudufashe rero duha amashi menshi cyane bano bashitsi. Hanyuma ndavye umupfasoni wanje jeni waza naho noba ndaba hirya kamwe kariko karamusi jeni waze ko atazi umwe canke yobaza umwe canke babiri canke abo baba bazinaye kuko ni rya mbere mbonye abantu nk'aba ahubwo reka maze ndamwe felicitation kuko sanze afise abagenzi benshi kandi bo mu ntara zitandukanye ama rero nukuri kwa gushima kabaye akaryo ko kumenya manake ku batari bayizi kandi icyo ndabasaba ko mwobashira no muri groupe ko ngaha harimwo abahinga abafise ubuhinga bwenge benshi murabasaba nzobaha inimero muzoheza mubashiremo hanyuma rero
ntabicishije amajambo ijambo ryanje ryari rihagaze ku gukenguruka nkengurukira Imana bwa mbere nongera nkengurukira Manake mubashikire mubabwire ko dukengurutse cyane rwose bivuye ku mutima kandi ko dukunze Manake kurusha uko twahora tuyikunda uko twayikunda tutaranayimenya neza mugabo uyu munsi mutweretse Manake icari cyo tuzobavuga uko twababonye twongere tubakundishe tubamenyeshe n'abatari babazi hanyuma Imana ibaho umugisha kure cyane niho tubifurije amajambo yanyu atondetse arimo ikirundi cyiza cyane byatunezereje kandi byadukozeko twumva nta kindi twabasabira ku Mana nuko yobaha inkomezi z'umutima n'iz'umubiri kugira ngo mubandanye mubera mugirira akamaro igihugu cyacu cyiza cyane cy'u Burundi turabashimiye cyane mwadufasha hakabaho sinzi ko noyita akademi ishure ryigisha cyane iby'imico n'akaranga kuko nabonye mwebwe muri igitabo niko twobita igitabo kumwe na sogo wacu hariya Torobeka mumumpera amashi Torobeka uyu nawe nyine ni itunga ridasanzwe ku gihugu cyacu cy'u Burundi abakunzi b'akaranga mufise ikibanza kidasanzwe ku iterambere ry'igihugu muri ya mbona kazoza ntidushobora kuyishikako mwebwe mutarimo kandi ikindi ndabakengurukirako nongera ndabatera intege nuko umugwi wa Manake utagizwe n'abagabo bonyene ariko n'abantu bashitse imbere iterambere ry'umukenyezi kuko n'ubu turabibona turabiraba ku mbuga ngurukana bumenyi tukabona neza ko muri ku kivi mwumva ko tubibashimira mwabonye mu bashitsi twari dufise n'umuyobozi ajejwe ivy'imico n'akaranga yari ngaha kandi yabibashimiye nagomba isubire ndabamenyeshe ko twebwe murabizi ko mu vyo tujejwe harimo n'ivy'imico n'akaranga ndabatumirire kwiyumva mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimo imico n'akaranga mwumve ko imiryango yuguruye nejo mubonye icoza giteza imbere imico n'akaranga cyane cyane n'ibikorwa mvabwenge imiryango iruguruye muzodushikire kandi turi kumwe twese birashoboka twebwe nubwo tuboba tubijejwe ntacyo twokwishoboza tutari kumwe na mwebwe murabitwemereye hama hari ikintu cyantangaje kandi cyanezereje mwavuze muti uyu munsi muguruye icese umugigwa mwiza wo kuza muribarutsa abantu cyane cyane abari mu mugwi wa Manake sinzi ko n'abatarimo nabo nyene muzoza murabibarutsa ndababwire rero ko dukenguruka cyane niteka Imana yaduteye iciye kuri mwebwe kugira ngo uyu munsi wo kugurura icese uwo mugigwa mwiza wamye uranga abarundi kugira ngo muwuhere kuri twebwe ndasaba rero abari ngaha bose bampera amashi menshi cyane Manake ndashimiye indongozi za Manake uhereye kuri ku mwubahwa Rive jewe rero urongoye Manake turavugana kenshi ariko ntawe nzi ndifuza no kumubona amaso mu yandi yarambariye ati twarumvise ko Imana yabafashije mu gasimba imanga ati none twifuza kuza kubakeza
ndanabitwenga gato kuko navuganiwe ko utari mu Burundi kandi sindavyumva ingene mwonkeza tutazinanye. Uyu munsi rero nari ndawurindiriye gishika. Uyu munsi ndumva muri ico mvuga kuko mwese uko mwaje nta n'umwe jewe twari tuzinanye. Mutama wanje asanzwe arangurira akazi ka misi yose ruguru mu ntara ya Gitega. Naramubwiye nti turafise abashitsi, ambaza ati mbega ni bande, ndamubwira ngo ntabonzi. Acambwira ati none abashitsi wewe utazi nibo jewe umpamagarira ngo ndinde kuva ku kazi nze. Naramubariye nti burya jewe ndabazi, novuga mu nyandiko canke ku matelefone nubwo ntabaza amasura. Ati kandi n'abantu bakunda akaranga, n'abantu b'urukundo, n'abantu b'ubuntu. Ati nubwo ntabazi nifuza ko woza ukamfasha kubakira. Nawe rero ndamushimiye kuko yaciye avyumva neza. Aravuga ati nzoza kugufasha kubakira. Mutama wanje nawe nyene mumumpera amashi. Rero ndabashimiye cyane, muri abantu b'agaciro ariko sindabatutse kugira ngo ndabivuze mu gifaransa. Muri abantu mufise valeur idasanzwe haba ku gihugu no ku muryango. Nk'abazimyamuriro abajyango turashimye cyane nukuri uwo mugigwa muze mu bubandanye nugutayi kuri Jeanne Françoise n'undi muze mu mugenda kandi na kare mu jambo murongo yavuze yuko mutanguye ko mutangugira ngo byo bikorwa bize bibandanye n'abandi baze babibone ko ivyiza. Aha kuri Avenue mwaduga biti kuri Avenue Kumboneza turakundana cyane, sazi y'umugenzo yacu nta muntu arya yugaye. Tumatwugure tuko turafungura kugira ngo winjiye wese ashobore gufungura. Rero nyakuboha Privan yabonye irembo riguye ingata, acaravuga ati abantu sino bashira mu nzu ngo ndabakireje nyene. Avuga ati wa muntu ni nyamwigenda, acha tujya kati nyabuna urugo rwaguye ingata, simba muze mufashe kwakira abashitsi. Natwe muri rwamwe rwa rukundo ntitwakebaganije, twaje twisuganye niko tuze kumufasha kwakira abashitsi kugira ngo ntabe nyamwigenda. Twaje cyane kunze bandere mwaduhaye rero kwitura ikengurutse wanashima tuhigiye na vyinshi. Jewe naheruka kumva bavuga ngo inkuyo kera Jamuntu reka tuvugira amantu ze ibicuba vy'inka yavuze inkuyo ngahandazi ko bizi bake. Inkuyo ngahandazi bizi bake. Inkuyo ni ikintu banaguza inka bakura mu gishurushuru. Ariko mu gishurushuru nico bahanaguza inka kugira ngo nta stoke risa neza kuko inka zaryama ahantu mu mase. Hama iyo nkuyo yafashe kugira inka ishobore basho kuyihanagura, inka isohoke isa neza, ive muri bisa neza. Byarafashe ikumva yisanzuye nakandi wiragiye kumva ko imukunze. Nukuri abantu bo muri Manake ibintu bariko baratwereka n'ibintu kwibutsa akahise kacu n'imigenzo ya kera imaze. Akaravuga ati nyamba ngo utakakira ko utayibanga biratwiza kuri vyinshi. Rero umushinga naye Priva atagushimira rwo baduhaye nkuko bavuze bati inzoga yavuye inyama yavuye ibumpa gato, inzoga yavuye ibunyongera. Razi ya murende tujyakunwera twongere twinyere twitambire nakayiko turavyina kuvyiza Imana yaduhaye ariko kakabura habura urwango. Rero tugenda twitembagaza kwa tuvuye ku mubanyi wacu. Hanyuma birazoshika nk'ubu nk'aba baje ngaha babane bakaya Burundi banza ruba rukazoba nk'ubu uri bwa bumwe uratujya kara ubwo uti erega ndagiye muri abantu bacu baza gucamutsa wa munsi nabo ari byiza byatashiwe mu mvaje mu mpereke zo kubahezagira tuzogambura zose ibisigaye nkaba nkebutse dushime tugire Kristo.
gushima no gukenguruka. Ndashimye rero avamo ndagaye ubushimye arashikama ugaye ntagaruka. Twibaza yuko ni ubwa mbere ariko si ubwa nyuma. Tuzobona tubandanya n'imiryango yugurutse kandi izoguma ibandanya. Ndabashimire cyane rero shima ko musavye ko twokora k'umwugari agatwayemo n'akanya wabo ni ka kantu kanwa abantu babazimyamuriro kanabakera. Rero ndagomba abanyu bakora mu nga bw'ivyuma turabire abasubitse imikaka hanyuma tubakuremo umuhongera mwisozi mukuri ntawe ugaruka no kubyo gukenguruka kandi ntitubirukanye natwe ko mwapfuye ahantu wifashe ntawaje guta amapfa ngaha ntawe wagize umugani baza ko tubaherekeje tubona vyiza ega n'intare iranyiganyika ikahaguruka kabandi gatembera kugira muhava mugenda ngo sigare nicaye hajenyene turabararitsa abadashoboye bari hafi n'ejo bazokwiyongera kugira amahoro. Por